oya wasubiye sha oya ukurame ndavugisha ukure wa nta mwana majamo wakere wasuye mukwe mbesi ni nkaho umaziye oya nta nsiguro nimwe oya umviriza mwese mumeze cyo kimwe abakobwa ne nkame mu maziki we kwizi mu maziki uzana kubwira rero je ni butanzi guwera iyi saha n'uyu munota ufute nimero zanje sivyo aho icyo twari twarakoranye vyose unyibagire ko twigeze no guhura uravyumva nta kare ndukuri none wowe umari iki hama kupa ndakubwiye kupa umviza karara jewe icyo nari nashatse umwana nimba rero umeze nk'ikivagundu kiraho mwese muri bamwe sibyo zoronderera handi ni muri abagore gusa umva hafu kubo reka ndikupire kwihangana byakuraniye kwihangana sheri n'ukuri posigaje mu bagore handi sheri ni ukura debana ngaho ariko mana kubera ikigerageza kuri jewe ubuganja siyajyanye kwihangana byanze byamunaniye gira ubashema kwihangana Kikabote. Oui, mami. Sifa. Jenda shaka mbwire neza. Ahantu wowe ushobora gukura inguvu n'ubushobozi n'akagagazo ko kunyubahuka jewe docteur uri kurambwira unyubahuka wewe umunsi najya gucagura umugore we twari kumwe mugabo ibintu umugore wawe agira ndashaka kubikubwira inkwano jewe nagiye gutanga hariho n'ikingorongoro cyatanu wewe wantereye naco nagutereye mugabo umugore wagira ibintu bibi ifoke ndaguhanura uri umusaza wiwanje mbonye ugiye mu nzira itari iyo ndakubwira umviriza ndakubwira ngoma ndakwihanije ukome kabisa ukome cyamba cy'abaswahili ukome kumanzi nkomiki ntuzusubire kubahuka ngo kurubahuka jewe Dr. Suleiman uri kuranyubahuka umbrira umugore mureko kwari we nta kintu na kimwe ushobora kumuhindura nta kintu na kimwe ushobora kubwira kirese jewe umugabo wiwe kandi umunsi najya kumutora we ntitware turi kumwe umureke neje namufashe niwe ndakubwira gusa ibintu by'umugore wawe akora si byiza wari umusaza wiwanje ugiye mu nzira mbi ndakubwira izo nzira mbi je nizo nashaka kumva mu mutwe wiwanje izo nzira mbi nizihe izo nyene urabizi nawe urabizi wowe ukora mbonera jewe wowe papa yaje arazogukoramo yo kotsa gumugira ibintu bitagira umutwe n'amaguru papa kubera ko ari Imana igaba abantu bose iganza naye si ni Imana yiwawe Imana yande yiwawe ni Imana yiwawe mugasi Imana ya Dr. Suleiman yarakuvyaye ntabwo ari Imana ya Dr. Suley sawa uravyumva wewe rero wumva yuko hari ibintu bimwe tudahurizako hariho ubutungane kugira ngo bugutunganirize turumvikana ntabwo uza gutunganiriza wewe uracyari umwana muto imbere yiwanje jewe genzo kwamba ni Dr. Suley ndagusumba diploma nawe ufise diploma ya chikumari umugore wawe umenga ni wewe ahubwo umenga ni umugabo muzi sifa gira ico wubaha je ndakubaha je ndagusuzina nyinshi narakuboneye izuba jewe narakuboneye izuba
rero gira icyo wubaha. Genda Abarundi baciye umugani mu Kirundi bavuga bati utaza kabi kumusuzi yisebizinyo. Wewe rero attention. Ibintu byagenze neza vraiment. Ndashima. Hama ikindi kintu cyanzanye kwanza ngara. Urazi ko manda kurondera abantu. Ubu naho ndafise umugenzi wanje. Umugenzi wanje ubu haheze imyaka 3. Haheze imyaka 3. Agatwara imbanyi. Rero umugabo wiwe amufata nabi yirirwa muryagagura mugirante. Rero yantelefone arambwira ngo ndamuronderera umuti. Cyamvuga binjira ngende kwanza mvugane n'umuntu wanje. Mama ndaza kumubwira. Rero sinzi icyo bivugako. None nuzi ko batama banje nta kintu na kimwe babuze ari nibakatana niko Nicyo gituma ngenda bizera cyane gose. imyaka ingahe atabyara Ntabwo je n'umwe. none abana singendana abana kugira baronke tegereje kubasanga aho bari kandi byiza no kumubwira nyine sinzi ko mushikana nyine Nta ngorane kabisa. kandi ni byiza ko uzuramenyesha n'abandi ko ikintu gituro Nta ngorane je havye narashize. Ubu nta ngorane yifise ibintu byose bigenze neza umugabo wanje cyo ndamubwiye. Nico nyine. nimba ashaka amahasa akava ngaha nyine fisinda byose birashoboka Genda bizera. Sawa rero murakoze reka rero ngende. genda Ngende ndamubwire koza mbwira tuzaryari. kumugoroba uno munsi Nta kibazo vye magani ntashobora kwanga. yego Ndabizera sawa rero. yego Attention. ahubwo ni Attention s'il vous plaît. Kandi ndakubwira ikintu kimwe. Jesse nkunda amajambo menshi cyane. ndakubwira Ndashobora kukwica jewe. Ndashobora kukwica Jesse mba nkunda ibintu. Byo mutani jewe. ndakubwira uri umusaza w'iwanjye ndakubwira Simba nkunda ibintu byo mutani jewe. urabikunda rero Aha nokopeka. Nokopeka makofi hamwe uvuga bati genda huye nakawe. Shirako. Asuma gutabira rero. Shirako. Wibagiye ko ari genda gutunze ngaha. Uyo so urugurana ngo papa ko ataraza gutore ngaha gutware aza kwigisha agira intuzo. Linda ni aza mu majambo zo cyamubwira rero. Zogufungira meme 10 francs. Uzobwiro. Hendesha. Ntandero muzamubwira mwebwe. Uzorukaje ko ndagusuma jiwe. Imbecile. Urihe. Rikaze. Twashitse. Urumva rero ni wewe rero. Ibintu byose biza kugenda neza kandi ndihangana n'umukorera. Ingorane zawe nazibonye ariko rero nazibonye ingorane zawe rero urazi ko ingorane ufise nuko ukeneye umwana kandi umugabo wawe nawe nyine ariko araboneka namubonye namaze kumubona umugabo wawe kandi n'umuntu mwiza cyane ntasenga ntiyirirwa yita ku bintu byo gusaba ibyo asaba basaba ngo ariko arasaba Imana umugabo wawe namubonye nje niyo mpamvu ndiko ndasaba mumfashe n'ukuri iki kintu kirampanze cyane kirambujije amahoro jewe mu rugo ntituryama n'induru za buri munsi buri munsi vuga umva biranteye ikibazo nyine ndagusabye umfashe n'ukuri jewe mu rugo iwanje umugabo wanje nta kintu nkimubwira ngo anyumve ntacyo ankorera ubundi ndafise ikibazo n'ukuri hamwe mumfashe muwamukoze umugabo wawe nta kintu yokumviriza kuko bavuga ururimi rw'igiswahili ko muti usiyo kutoa matunda na ukatwe
rero urahaswe wahaswe kabisa kandi imyaka umaze utaronka utatinjira mu gutinyanga n'imyaka myinshi hafi 3 ndiko ndayibona yego hafi 3 reka rero sinzi ko abana wifuza ko uronga bashika kuri bangahe Jewe naho buba 10 cyangwa 15 n'ukuri ndabaronke na rimwe ahubwo Imana yobikoze ngende ndabakeneye naho ba 30 jewe no batunga kweli Jesse nkeneye ngo mbaze ibibazo byinshi ngo amatongo ngo nayandise ku mugore cyangwa ngo nagize kuki ni jewe mfata umwanzuro wa nyuma je rero sinumva ukungene ushobora kuza umwankamira ngo mushikanje ngo yakubwiye ibi nibi kuko je amatungo je mfise ni jewe nayirondereye nta kintu na kimwe nigeze ndakubwira wewe papa ngumfasha je rero sinumva ukungene ushobora kuza umbwira ibintu ngo umugore wawe sinzi biki ndamwandika ko kubera ko namutoye ndamukunda ivyo bindeje sinshaka kumbwira ibintu ego kweli ahubwo niwe wamvyaye kubera ko ntokubaza nta burenganzira ndabifitiye kugira ndakubaza ico nokubarira umenye yuko igitugu kirakura nk'isumbi zose wavutse usanga amatongo uko arani ahari none ico tuma ntamenya yuko amatongo none papa je ndakubaza ikibazo ayo matongo uri kuravuga ufisemwe intererano yangahe ayo matongo uri kurambwira ego kweli je papa jura nakubariye yuko we uri umuhungu wanje wa mbere mushikawe Sifa Dangote yambariye buri kimwe cyose kujye n'amatongo uko arane je nubona nikazombandanya kada gakobwa kawe aka gakobwa kazombana misose kaguma kaza kankondana ngaha muri ino nzu iyi nzu je namuhaye indaro amashure je ndiko ndabumenya byose none ankondanira iki ntarondera umugabo wiwe hanyuma zaramuha amategeko arondera umugabo wiwe mugabo jewe ntazarama amategeko mu nzu yiwanje jewe kandi inzu je nibaki bewe kugira urinde wiga urinde uba Dr. Sulaiman ego kweli wibaza yuko iryo zina narikoreye papa iryo zina narikoreye warabikore ndabizi wibaza ko natakaje ibintu bingana iki mpaka urinde guta Dr. Mbiza papa Jesse shaka Dr. w'amajambo Jesse shaka amajambo menshi désolé papa kabira bwira muguru kabira ewe mushebenge nagoma naguimva mu kibugo guhimva mu kibugo mushebenge yango nakoja uraje ibibazo byawe byamenyekanye ibibazo byawe rero
ukwiriye rero gukurikiza igitegeko itegeko ugomba gukorekeza nuko banza ukaryamana n'uwo muntu nyene ukibazo ukaryamana niba afise vyose ububasha twabumuhaye mubanze kwanza muyigorore imigongo igororoke barakuzinze umugongo wawe ntukimeze neza umuti uva ngaho wawurose cyangwa akaguha ijambo urumva iryo manuro urumva iryo manuro urumva iryo manuro urumva iryo manuro. sawa rero nyakubahwa twabyumvise turaza kubigendera ko nta kibazo. Désolé vraiment. Boko hanyu. Je ngingo nafashe niyo nyene amatungo yanje nigirizwa kuyandika ku mugore wanje. Kandi singene discussion. Mbe ayo matungo zo kwandika ku mugore wawe nayahe? Ajya matungane nta narimwe ririmwo. Mumenye yuko mugihe ntihari ntarapfa. Gukora amatungo ane nigenda yabazwa. Habaye ikirere. Habaye iki? Wishimiki wewe n'umuhungu wanje wishimiki ndakubagiye uri umuhungu wanje n'umuhungu wanje inde wewe nubwo byokabuko je nakubwiye nti aha nta kintu na kimwe nkeneye kumva mwebwe mu marira ngaha si wewe si mama si mushikanje sifa nta kintu na kimwe nkeneye kumva je namaze gufata ingingo niyo nyene uramwemera sifa ndago no aza kwitelefonisha uramwemera ko kwari mushikawe ni mushikanje koko aza kwitelefonesha ngo hari ibintu atahura mu rugo araba ibintu zo mu rugo iwanje nkande kumbe jewe iyo ngiye hanze ku by'ubuzima usigara mu ya usigara gukora ibyo wikure umuto umviriza papa je sinkeneye amajambo menshi w'ikintu cyakuzanye ngaha vuga ikintu cyakuzanye umva kimba cyakuzanye waje ngaha iwanje jewe iwanje kugira ngo ngumbaze ngo amatongo sinzi ivyo ntibikurawe wewe durabajya amatongo yawe kandi ufise menshi no kunsuza ufise menshi kunsuza rero je sinshaka yuko mbandanye undekere ubuzima undekere umugore hariho akarongo ntarengwa ukaba warariye imiti inde ukaba warariye imiti hariho umunsi iyo miti uzoyidahwa kiretse mbaye ntakihariye so wawe mbaye ntakihariye papa jenda ndagusavye ugende ngende papa ndi urukuranguta jewe nikiziriko ndayibushirako igitugu kirakura ntigisumbi zose nikiziriko ndayibushirako papa ndagushimiye cyane nta kintu na kimwe gikiwa nsoko kandi kumva jewe guhera no munsi utegerezwa kubahiriza mushikawo sifa Dangote guhera no munsi ndamwubahiriza utegerezwa kumwubahiriza ndamwubahiriza je ndamwubahiriza biki jewe umuntu niza amashure ndarangiza amashure rero ushaka kumubita nayo ivy'umugore wawe jewe naje guside hanze y'igihugu ubu naje ndazi yuko muri no minsi ngahe nzomara ngaha nzova ngaha byose biheze ndakoreka ko bishoboka biheze umviriza nakubwira ikintu kimwe papa wegenda uteka amazi ashuhe mu rugo rw'iwanje we nta kintu na kimwe uhindura ku mugore wanje njye namutuwe ndamukunda ndamwizeye kandi ibintu byose ntegezwa kumuhereza Dr. Sule uri Dr. Sule kweli wewe Mushebenge mwavuganye yego twabyumvise yavuze rero ngo kugira nyine bigende neza ngo maka bajyamane nawe ushobora igikuru rero niko sinzi ko bishoboka wajya kurondera arabyemera nta kibazo arabyemera nta kibazo nimba yabyemeye ni ngombwa kubera none tuze kugaruka sanga oya wowe ngira wogenda ukamusiga ngahasigare aronga umuti rero nta kibazo mushebenge rekeza abantu mushebenge
shebenge tuendelee. Igisi